mugeno the star system no tuza kwa turi kumwe n'abatumire beza harimo mwigeme mwiza berewe hariya anye ariko tubandanya turyoherwa tumirwa neza n'ikiganiro the star system turi kumwe na MERCADO company. Aba ba sister sasa na ba brothers bafite ikintu gikaze kimeze neza cyane gose ariko kandi turaza kumuhereza ikaze kugira ngo ashobore kutubwira byinshi cyane kuri MERCADO company na cyane abari basavye amakuru ya face on the front impeje kubabwira yuko itariki 30 bazoba ari muri ARENA mbega zo bari muri ARENA mu wiki hateguwe ibiki reka tumuhereze ikaze umushitsi wacu mwiza aberewe ashobora kutubwira byinshi cyane bijanye na MERCADO company mbega bakora ibiki mbega badutegurira ibiki ku itariki ya 30 kuri no wa gatandatu tuguhereza n'ikaze karibu cyane umeze neza kuba atari ko barakubona uraberewe neza cyane usa neza witwa gute Merisa ki mazina y'abazunguma muri MERCADO company naho kabari representante CEO canke beze gute asante tunasema merci kandi ibintu byo gufata amakampuni mukayita amazina yayo nivyo bituma mutaduhubuzi rumba bituma mutaduhubuzi MERCADO company bimeze gute abatubandanya sanze Ego. 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 tukurinda gukora ya mavayenya turondera umufotografe urondera DJ urondera sonorization byose babiri hamwe kuvuga ngo uradura ubanza ngo tukarurangura rwose tukorera kukamera shokanyuma kuvuga nimba ari icuba wibagiye cyangwa ukeneye kongeramo muri bimwe watumenyesha ubuzi ko uza gutumbera hari uza kubaza wa muntu umwe nyene uza gukenera kuja hariya wongera usubire hariya ko mukora ibintu byinshi ubundi ndafite ikibazo kimwe kuri ivyo bintu d'abord ndahera ku izina kumanuka gushika ku bindi nikubira iki wahisemo kwita MERCADO company ntushaka kwimbira ko bishaka kujena peut-être abo muzokorana canke abo mugiye gukorana nabo kubera ko societe nayiyumviriye biciye mu ndoto zanje nkaba narigeze kuva kera namye ufise iri zina narikeye ofete kuva kera ariko sinarinzi yuko uno munsi zo kwitwa entreprise kabisa navuga nti iri zina riri ngaha ndakeneye kuzobona muri kazoza mu maproje yanje soit ari marke y'ikintu canke ari nka shop yitwa guca canke ikindi kintu nyene mugaki donc ci wanje na créer mubatse ariko kikagira izina ego kabisa ndabona ni MERCADO company idutegurira evenement yo kuvugurura sinzi ko izugurura MERCADO iyo company zo yugurura canke hari ikindi kintu mushaka gushikiriza kuri no munsi kuri uwo munsi igenekerezo ya 30 uku kwezi nyene kwa gatatu azoba ari so samedi mza muri kumwe na Face hamwe na Trayzone na Rapid Boy mwe msazoba ari Amipro bimeze gute ko kwinjira azoba ari ku buntu bimeze gute ku ruhande rw'ico giteramo bwite nigishingiye kuki hanyuma kandi mu kibanza nka ARENA
kwinjira bigaca biba ubuntu bimeze gute nk'uko mubibona kuri ya fishe Mhm. MERCADO company ni executive officiel yayo MERCADO company yatangiye gukora muri 2022 ariko ntiyatanguye yitwa iryo zina yatanguye ari nka club nari nayise itanguriro ariko mu kirimi cya Spanish yari El Comienzo Club ku bayimenye bari bayize imbere kuri iryo zina ariko mu nyuma ngiye kwiyumvira kuyishira mu mategeko dukore byemewe n'amategeko izina ntibarinyemereye ko ribandanya ari biryo ubwo naciye mvuga nti rya zina rero nari naratoye ubu riraronse ico cyitwa yego so ni MERCADO company yateguye igiteramo muri ya nzira yo kugira ngo bumvishe abantu uko dukora kubera barakunze kuvyitiranya kuvuga umuntu arakubaza MERCADO ikora iki exactement ukamubwira ni organisation et planification des événements bitahura muri ya nzira y'ibiteramo abakeseko kuvuga ngo izo biratera intambamyi kubera ko hariho umuntu atasubira kugutumbera agasubira ko kwiyumvira kugira ngo aze umuhe en service kandi avuga ni abategura ibiteramo dusanzwe tubamenyereye ngaha bategereje asiporo donc avuga ni uyu ni mushasha muri ibi bintu ego ntushobora gucagura afise uriya kandi yamaze kubona sezero yego rero muri ico gihe bica bitubuza la clientèle kubera ko d'abord babitahuye nabi ko dukora ivyo dukora bica bituma bahukira rero ubundi nari nateguye kuzogira ouverture officielle mugabo bigaca muri conference de presse usanzwe tubimenyereye bigaherera aho bikaja ku binyamakuru n'ibindi by'imagazine ariko nariyumviriye iyo concert kuyanexa ko na conference de presse kuko tuzotanga na conference dans la presse le jour même kumugoroba tuje muri iyo concert donc le concert iri muri iyo nzira kugira ngo tuze twerekane amaserivisi amwe yo dufise sur scène vu que na equipe yose izobiri turakora nkuko nababwiye ngo urubanza du début à la fin kuvuga ngo niyo concert izobiri mu equipe de MERCADO aho harimo abaturage gusa kugira ngo babone how ikora babone batahure kwa ikora bareke kutwitiranya n'aka En fait uvuze ngo aba equipe yose izo biriko irakora urwo rubanza izo bivuye muri MERCADO is like even B Face hamwe na Trezor na Rap Boy nabo bashobora kuba bari muri MERCADO bimeze gute bagiyemo kugira ngo baze bapermete soirée kwiba emuva kubera ko sinari kuvuga ngo ndateguye concert ngira nsigure MERCADO ikora ibi sinofata ngo nje imbere y'abantu mpagarare nsigure kuva kw'isaha mpereye kugushika meza ndiko nsigura MERCADO atakindi kintu kiriko kiracamo bica biba birarambira nasubiye kandi ndagaruka ku kibazo co kwinjira hariho free entrance hajya anye muri arena ahantu tuzi twese ko hazimvye wabyumviriye gute kugira ngo ushobore kwiyumvira ko abantu bashaka kwinjira for free mu gihe ushobora kuba wanashima warashizemwo uburyo bwawe kugira ngo iyo soirée ibe nziza iryohere buri muntu wese azoba aje gukurikirana ico giteramo cawe kugira ngo ushobore kumenya canke ni muri ya nzira yo kuvuga ati reka vyose manze ntangure nerekana ivyo nshoboye hama baze bamfashirize aho ngeze rero byabaye muri ya nzira nyine ko navuga yuko nyine tutahuza abantu bose bamenye MERCADO ikora gutya kugira ngo uzotwishyura wese azoze azi ucaje barondera muri MERCADO donc bareke kutwishyura nyine donc nabigize kugira ngo nk'amahirwe ya bose bakeneye kumenya MERCADO n'iki ituzaniye iki baronke amahirwe yo kubashika kugira ngo bibone nshangaruka ku kibazo uti mbega mwari mumaze gukora nimba mwari mumaze gukora mwamaze gukora ibikorwa bingana gute nizihe ntambamye mwahuye nazo zaba motive zo kuvuga ati uko bigenda kose abona ko naho turiko turakora tugikeneye kumenyekanisha tugikeneye kubwira abantu ivyo dukora kugira ngo kumbure nk'uko bivuze bareke kwitiranya ivyo dukora n'ivyabari abandi intambamye ya mbere ni uko kuntu
bakagukundira kubera ko baba babona wowe niho ugitangura muri ibi bafise abandi bazi babitanguye kuva kera kandi babona ko aribo babishoboye kugusubiza kuko ntibamaze kwiyumvira ngo baturayinge nawe barabe yuko utosunza uriya bazi donc iyo niyo ntambara ya mbere navuga kandi yari nagoye kubera ko biba bigoye nk'uko wabibonye bihuze cyane kandi abo tumenyereye basanzwe babitegura baradukuriye cyane kandi babisemo uburambe babikozemo imyaka myinshi rero wumva dabo bitiranije ibyo dukora biratubuza kugira ngo ni ya mbere dodo ni ukuvuga twari ko dukora tutigeze tuyikorera lancement officiel no kuvuga ngo yari izi babandi nyene bayimenya babantu banyu donc bamwe nyene dusanzwe tuzinanye gusa donc ntibishika kure bose bamenye uniforme bakenera umuntu abafasha gutegura urubanza rwabo byoroshe batumbera hariya ubwo mu bintu murategekanya gukorana na media canke gushiraho service ya communication muri Mercado company kubera ko abantu benshi ibintu byinshi birakunda gupfira muri mu kumediatiza ibintu byabo canke kuri social media zabo gasanga umuntu turamuzi kwizina ariko washaka kuraba ibikorwa byiwe nashoboye kumenya ati mbega ndabikura kuri no media canke ndabikura kuri no page canke kuri ino channel ugasanga biriko biragorana muba mutegekanya iki kugira ngo mushobore n'abatazoba bari aho onye muri ico giteramo bashobore kuzobatora byoroshe kumbure ntihagira uvuga ati nagiye ahantu aha twabonye ibi nibi nawe genda ubirabe ashobora kubiraba hehe kugira ngo bishobore korohera abantu bose ibikorwa tegekanya gukorana nabo kuko ibyo dukora biba bikenewe guca kuri kamera kugira ngo tuje muri conference tuve muri conference hanyuma tuce tuja muri evenement bwite mu maproje mfise natanguye kuvuga mama nk'uko nababwiye inzira dukoramo twebwe sinigeze ndonka amahirwe yo kuronka urubanza tutubwira abantu nakunda basigurira ko ariyo ntambane kuva dutangura twagiye turahura nayo n'ubu turondeye abakeneye swat service imwe nzo dufise canke zibiri canke zitatu kandi twari twaronka iyo opportunité kugira ngo turonke ikintu dutegura kimwe tutubwira abantu nagiye kuronka l'année passée ya un jeune artiste burundais aba Belgique aje kuzana ikintu hano mu Burundi novuga nk'uko tubibona byamyama hano mu Burundi turafise ukuntu tukagira agaciro culture burundaise nyene ibintu menga vyaribagiwe biri hasi tunaribona yuko bihari azanye evenement izoba tuba di Burundi ukuvuga izokorerwa i Bujumbura ndetse no mu zindi ntara zose zigize igihugu niwe yumvise uko nkora arabitahura kubera ko nawe mu mavision yiwe afise muri iyo projet yiwe harimo kuko twita d'abord les talents zose ziri mu ba jeunes burundais biri concerne muri art kurikora mu kirundi ko afise nawe entreprise nawe nazoca lansa pour son premier événement yampaye ndishaka na organisation yayo yayise ubukorikori bw'iwacu iwacu i Burundi na entreprise yiwe ikaba yitwa ubukorikori butandukanye mu Rwanda dushima donc niwe yampaye ayo mahirwe kuko ndi umujene muba ariko ararondera setano imwe muzi ariko ararondera yarabyumvise aravuga ati sinoja kurondera babandi tumenyereye basanzwe bategura ibiteramo n'ibindi ariko bifitemo impano kandi bitemewe nawe kuduga no kuronka umwanya yo kugira ngo werekane twebwe capable kuko aca arashaje nayo mazanyuma yiwe yose ubwana atangiye kwitegura mu mwaka uheze ni evenement izoba ishingiye novuga ibiri imbere biboneka ni azoba ari défilé de mode na stylisme ariko hazoba harimo n'ibindi bitandukanye hazoba harimo abacapa abashakisha amarangi abashakisha amakaramu nk'uko tubibona ku marezo sosiyo bikurikira n'ibindi abashona bakoresheje biriya
ayifise muri juye ya mbere izotangura kugurura ico gikorwa izoba muri juye mwaka yego byinshi muzobibona après iyo semaine company yego niho umuntu azoca bashikiriza ibyo nibyo n'amaprojet ya company ifise igiye kurugurura hanyuma conference na event mu bwayo uzobitandukanya gute kuba bizobera ku munsi umwe kandi tukaba tubona kuri affiche ari igiteramo conyene canke conference peut-être izoba kwayo bivanye na kwa kuntu ari inbox conference de force ifise affiche yayo ubundi yatanguye no gusohoka imbere ya affiche y'igiteramo yego ifise affiche yayo izoba le même jour de 14h yego hanyuma ushaka umwanya wo kuruhuka mutonya then tugaruke ku mugoroba muri concert asante sana tugushimire cyane kumbure nimba atashufise kindi woshikiriza abakunzi ba Black FM na Chantal abakunzi b'igihano de Star System kugira ngo nabo tubahereza umurongo kumbure abafise ikibazo canke bashobora kugutera intege kugira ngo tuce tubandanya n'ikiganiro cacu hariya ndabona na kijaja yamaze gushika tujue kinamleta kitugani ariko tumuha ikaze uje kuduhanura nawe sinzi ko duhanurira muri studio yambu cane meze neza karibu yego abakunzi ba Black FM yego nta byinshi nababwira hano bivuze ngo namaze kuvuga l'essentiel igisigaye nuko bakwishikira ku munsi wa gatandatu ARENA bakaza kuvyirabira yego tugushimire cyane umwanya cyo twugurura umurongo ariko kijaja nawe ba kijaja karibu murakoze umeze neza uraho yego uri sûr ko umeze neza rero hariho ukuntu utameze bien niyo nari nkishika niho wari ugishika karibu cyane muri Black FM noneho ni wanyu murakoze yego bimeze gute none nawe Mercado Camp urayizi uyizi gute uyizi kwiki niyo dusanzemo MERCADO company genda yumvisa nyine nzoyimenya neza uwo munsi muri arena nzoyimenya neza muri arena tugushimire cyane tubibutse ko kijaja ari umwe mu bantu bama badutera intege bama badushigikira cyane muri Black FM mu biganiro byose pas seulement muri The Star System ariko mu biganiro byose tumushimire twanye nakanya ko kumushimira kumukeza no kumukengurukira ku bintu byose adukorera hanyuma tumusaba nako ashobora gutera intege n'abandi ba jeune hari abandi ba jeune ubona ngaho imbere yawe ni MERCADO company ngo basanzwe bariko barabidushikiriza ku munsi wa gatandatu karibu cyane nzogenda bashigikira n'abandi kumbira ko baratumviriza hanyuma MERCADO company mukifuza igato abari mu manza zose mariage event media zose mushobora gukeneramwo gato en fait ndamaze kubona yuko abarundi utaratahura exactement gato what is the meaning of cake tuzi yuko umengo ni anniversaire gusa ariko je narabonye umuntu yanditse ati sorry my love akoresha cake abantu bose bamubonye nk'umusazi c'est pas ugusara umuntu wese arafise uko ashobora donc kwexplica ukuntu yiyumva ukuntu ashobora donc agashikiriza ivyiyumviro vyiwe canke ivyifuzo vyiwe uburyo bwari bwose ni nka kwa kundi will you marry me abantu bandika ku bipapuro tu vois ni nkuko abandi bagira mu ndome bimwe binini abandi agashira kuri cake ibintu nk'ivyo rero urubanza ubwo rwo rwose ushobora gukiniramwo cake karibu cane kwa kijaja